Mwitwa bande? Nitwa Arlene Hashimia Turagiye. Centre Nanje Nobaho ni iki? Centre Nanje Nobaho, ce sont un centre, il y a association sans but lucratif, jeunesse au service d'un Burundi meilleur. Le centre il vise à l'autonomisation des jeunes. Nous sommes en équipe de 10 jeunes, filles et garçons, âgés entre 10 ans et 22 ans, vivant tous à Buterere, pris en charge par l'association sans but lucratif, jeunesse au service d'un Burundi meilleur, via ce centre communautaire Nanje Nobaho, qui est un centre d'épanouissement culturel et intellectuel pour encadrer et encourager la création des jeunes via son club Hub Innovation où nous recyclons les déchets plastiques. Mukoresha ubuhinga ubuhe kugira ngo muhinyanyure ibidandazwa vyanyu? Turegeranya amadeshe plastique tuyakuye muri dépotoir urbain des déchets de la mairie de Bujumbura iri muri zone Buterere, et puis turayatwara kuri centre Nanje Nobaho hama tukayoza hama tukagerageza gutahura no gukreya igikorwa tubicishije muri aya maplastique twahejeje koza hama mu nyuma tukaca dushirako utuntu mubona kugira dushobore gushariza. Hari amashirahamwe bafata mu mugongo? Pour le moment nta shirahamwe na rimwe dufashe mu mugongo atari ico kigo dusanzwe turimo turereho twebwe abo bana hamwe ico kigo c'iryo shirahamwe jeunesse au service d'un Burundi meilleur. Ivyo muhinyanyura vyoba bifitiye akamaro akahe? Bwa mbere akamaro bidufitiye birameliora notre créativité kandi bigatuma ko abo bana bahora baba mwibarabara nyimba bahora biba abantu nyimba bahora ko mifuko y'abantu cyangwa batahora baja ku ishuri hari abaja ku ishuri mu gihe imyaka ibitigiwe imbere cyangwa batoyi babo bararonka amakaye baravuzwa bakaronka n'ico bafungura. Nihe hangiro mufise muri kazoza? Pour le moment dans notre club, muri le club Hub Innovation dushaka valoriser les talents artistiques des jeunes, surtout les talents cachés cyane zabo bana bo mwibarabara babafata comme des incapables, or ce ne sont pas des incapables, bareke kuja mwibarabara, or aussi que réduire l'abandon scolaire, c'est que protéger notre environnement. Ku bwanyu iri hanishagurisha ryabafashije iki? Bwa mbere turagira visibilité y'amaproduit yacu, abatatuzi bakatumenya na rirya ko tutararonka notre magasin propre aho dushobora kudandariza ibintu vyacu kibanza cyo kubidandarizamo gusa. Ikindi naco birashika tukaronka abakiriya badushorera, ni ikindi naco turaronka ama feedback y'abakiriya bakatubwira ku maproduit twakoze, bakatubwira ko les éléments que nous devons ajouter pour twakoze.